Yohani Mweranda agira ati uwanka mwene wabo wese n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi afise ubuzima bw'amaho ngo bugume muri we. Tubisanga mw'ikete rya mbere ry'umutumwa Yohani ikigabane ca 3 akarongo ka 15. Hari benshi bavukanye bafise ubusho ngendanwa, umucumuyeko atagufungira mu mutima wiwe, ako gasho kiwe aguma gacunze kugira ngo abo yafungiyeyo ntibaveyo mu kwanka kubarekurira. Imitima yacu niyo gukunda subusho, igihe cyose ubabonye bikwanka munda kandi nabo bitekaniye. Hari rero n'abagira bati nzorinda mpfa nakurekuriye, mu yandi majambo waramwiciye mu mutima wawe, none karashize ingani imitima yacu tuyihindura kaburi. Ko ari uko rero, kubera imva irangwa n'umusaraba, abo wiciye mu mutima wawe baharure, hama uheze utore imisaraba uze urayigendana, mbere ushireko n'amazina kugira twese tubimenye ko batakiriho, ndetse unabasomeshereze n'imisa y'abitavye Imana. Bavukanyi, imitima yacu niyo gukunda. Yohani wagira ati udakundana yama mu rupfu.